Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yakiriye kandi userukira igihugu ca Nigeria mu Burundi, akaba yaraje gusezera nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi inyuma yuko ikiringo yaramaze muri ayo mabanga guserukira igihugu ca Nigeria mu Burundi cari kirangiye. Uwo muserukizi w'igihugu ca Nigeria yabonye akaryo ko gushimira cane nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ingene bakoranye neza na leta y'u Burundi, arashima cane ingene abenegihugu b'abarundi bafise ubugwaneza, igihugu ari ciza kandi ahimbagwa nuko umwanya wose yamaze bashoboye gushika ku migambi myiza bafashanye neza n'inzego za leta. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe nyene yashimye uwo mwanya n'ivyaranguwe igihe uwo muserukizi yari muri ayo mabanga, aho tuzi neza yuko yazanye abagwizatunga bo mu gihugu ca Nigeria, hakabaho n'integuro z'imigambi itandukanye. Eka siwe gusa n'umutambukanyi wiwe nawe nyene akaba yarashoboye kugira umugambi usahiriza mu vyo kugaburira abana ku mashuri, akaba yanakorana na cane cane na nyiricubahiro umutambukanyi wa nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yabifurije kuroranirwa mu mabanga bagiye kubandanya, aranabasaba yuko bazibabandanye baserukira neza igihugu c'u Burundi, nawe kubwiwe ariyemeza yuko igihugu c'u Burundi kizobandanya citeguye gusimbataza imigenderanire myiza hagati ya Nigeria n'u Burundi.